ikibazo muti hari ibiharuro vyavuzwe kijya gihe ibiharuro novuga biri impande zibiri ku ruhande rumwe hari ibiharuro mu butegetsi bonyene biyemereye hakaba n'ibiharuro vyasohowe n'amashirahamwe atandukanye yaba amashirahamwe yo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu tugiye ku biharuro bitangwa n'ubutegetsi bwo nyene murazi ko mu mwanya wa mbere umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe yivugiye ko intambara yatwaye abantu 12 ico nico yavuze aho twari tukiri kuwa gatanu ku murango ariko igihe avuga ivyo hari ikindi cyaciye gikurikira kuko yavuga ngo abateye amakambi ntibashoboye kwinjira baneshejwe bari bakeneye kuja gutora y'ibigwanisho ntibabishoboye aravuga ko intambara yaheze n'igipolisi kirasohora itangazo ryari risagiryo ariko bukeye cyari gitangaje wa muvugizi nyene w'igisirikare yaciye avuga ko izo ntambara zatwaye abantu 87 ariko ntiyigera avuga icyahindutse hagati y'abantu 12 n'abantu 87 yaravuze muri ico gihe amashirahamwe natandukanye yagiye atanga raporo yo murazi ko yageze ku bitigiri by'ababa 300 gushika uyu munsi nta numwe ariho avuga ngo arafise ibiharuro nyene vyo gusa ikirico nuko ibiharuro birenga kure bijya 87 vyavuzwe n'umuvugizi w'igipolisi bambe w'igisirikare turiko turavugana na bamwe mu nzego z'iperereza bo nyene baratubwira bati n'abantu benshi cyane bahari baciye bajya guhambwa mu Kanyosha ati hari abandi batwawe mu bindi bibanza harimo no mu kibira abantu barabatekera bakabatwara ibiziga byinshi cyane bamwe baraye batwara mu majoro abandi kijya gitondo bamaze kubayora bagenda kubabika ibiziga muri Besser bamwe batwaye mu Kanyosha abandi baratwarwa ahandi ushika rero uyu munsi igitigiri cy'ukuri ikizwe ico twe twongera ko muri Fokode cyane cyane muri Ndondeza nuko twabonye ko bajya bapfuye ujya munsi imbere yaho mu minsi mike cyane imbere yaho n'imisi mike yakurikiye hapfuye abandi benshi cyane nko muri Ndondeza ko dukora ku biharuro byaba bafatwa bakabugwa irengero akaroro gatoyi indwi imwe gusa imbere y'ibyo bitero by'itariki 11 nuko abantu bicwa kuri tariki 11 itariki 4 z'ukwa 12 kumutakura honyene itariki 4 z'ukwa 12 harafashwe ku mugoroba abantu barenga 30 muri abo 30 bafashwe gushika uyu munsi nta wuzi irengero ryabo ufashite 30 bonyene indwi imwe gusa imbere yuko bijya bintu biba mu minsi yo hagati y'itariki 4 n'itariki 11 naho nyene dufise ibindi biharuro byinshi by'abantu bagumye bafashwa muri ico kiringo ugiye inyuma y'ijya tariki no kuvuga guhera ku itariki 12 ubandanya naho nyene hagumye hafatwa abantu benshi cyane babugwa irengero ico tubona twebwe nuko reka kijya gitero naco nyene ari kuraba neza ingene cyari cyaje kuko ndabibona nk'uko umengo hariho intumbero yo gutega umutego kugira ngo bace baja guhonya ugwaruka gweyemereje ikingo cya gatatu mu makartier atandukanye itariki 4 ni Mutakura itariki 11 ni Musaga na Nyakabiga urumva nkaho cyasigara nka kartier ya Cibitoke itariki 13 z'ukwezi kwa mbere mu 2016 baciye batera Cibitoke bafatira rimwe naho nyene ugwaruka bwinshi cyane ndabibonamwo ko hariho umugambi wateguwe imbere wo guheza ugo gwaruka ikindi fatira ko mu kuvuga ivyo nko mu Nyakabiga biravugwa cyane ko umuryango w'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu w'ico gihe Gaston Sindimo bakuwe mu Nyakabiga ku mugoroba w'itariki 10 bagenda kubaraza ku ishure lise Nyakabiga ajya bita kuri Skepers bisigura ko Gaston Sindimo yarazi neza ko Nyakabiga izoterwa bukeye iyo bariko bavuga ngo nukubera ngo bari abantu bateye amakambi Nyakabiga nta kambi nimwe iriyo none byagenda gute umunsi imbere yuko ayo makambi ategwa umuryango w'icegera cy'umukuru w'igihugu uba mu quartier itarimo ikambi nimwe byagenze gute ngo muri iyo quartier yimure umuryango wiwe
ico ni ikimenyetso cerekana neza ko vyari vyateguwe ko Nyakabigwa iterwa uwo musi. Rero ico nico ca mbere n'ukuri nshaka gushimira ko ubwicanyi bufatiye ku kuba hari habaye ibitero ku makambi vyo nyene inzego z'igihugu zivugira ko ataco vyageze ko batashoboye kwinjira babanesheje mu mwanya muto. Ibitero vyari bisanzwe vyateguwe hari intumbero y'uguheza ugwaruka rwo mu makartier atandukanye bafata ko ariyo yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mvuze rero nti ibiharuro mfashe gusa iyo misi gusa imbere n'inyuma twe nk'ababuzwe irengero dufise abarenga 60 babuzwe irengero mu misi mike y'imbere n'imisi mike yakurikiye bijya bitero. Iyo twe tuvuze ibiharuro dufise byabuzwe irengero murazi ko tuba twagiye dukora ku muntu umwe tumuteba ko tukayimara ku mwanya biba bisigura ko hariho abandi benshi cyane barengeye abo tuvuga baba barabuzwe irengero tutaba turamenya. Imiryango yuzuye ubwoba uzubona umuryango urindira imyaka 5 urindira imyaka 4 kugira baze kutubwira ko babuze umuntu. Hari na benshi n'ubatubwira bati twarabwiye bino bintu byacu ntitwifuza ko bivugwa kuko vyohava bidukwegera. Hari abo tuvuga hari abo tutavuga kuko imiryango yatubujije hari n'abandi gushika uyu munsi tutaramenya. Abantu bapfuye kiriya gihe ni benshi cyane. Muti none kuko ivyo tubibona ari ibintu bibi cyane hokogwa iki? Ico kintu cokorwa cokorwa nande? Ni ikibazo cya twese ico. Nta wovuga ngo ni naka azoza kutubohora. Nta uriho. Nta gihugu na kimwe kubohorwa ibakado. Nta hantu na hamwe abantu mu kwibohora intwaro z'agakinyizo baronse umuntu w'igitangaza akaza akabaha agashimwe akabagabira umwidegenzo. Ntibishoboka. Ukwibohora ni kiguzi gitangwa n'umwe wese muri twebwe ababoshwe. Twese mu baboshwe dufise ikiguzi duteza gutanga kugira ngo tuze dukire. Ikibazo ni ingene twitunganya neza bigashoboka kugira ngo ibyo tubikore neza. Nico cyonyine ari kibazo. Iyo ejo bundi ba Florian barambagije ikibazo ngoma nisubire mu gishu nyene nabahaye yarambagije gose arashimika gutyo nyene ati none ninde azobikora bizoca bizomara umwanya ungana gute bizohera gute. Niho namwishuye inyishu ikuze gutangwa na Alexis Nduhije ati inzoga yose ihera mu mwanya wayo. Igihambaye nuko umwe wese muri twebwe ku rugero agezako yumva ko icyo ashobora gukora yagikoze. Ntihagire ugira wita kwimwika amavuga ati burya hari icyo ari gushoboka nije nakiretse ugikora. Umwe wese agikore. Buke ibuye kurindi iyo ntwaro izogenda. Intwaro z'agakinyizo zose zifise umwanya wazo ariko zirafise umwanya wo guhera. Umwanya ziba zigikomeye sizo nyene ziba zikomeye buri intwaro z'agakinyizo sizo ziba zikomeye n'abanyagihugu bo nyene baba bataragera kuziyambura. Ubundi ntacyo zivuze ntacyo zarimo. Abarundi twese duhagurukiye rimwe tuti turanse ntacyo basubira gushobora. Babishobora kubera ko hari umwe akiraba ibintu vyibagira ati abandi nawe barabikora. Nibyaba byiza nzungukamwo nibitaba byiza naho bizobahitana je nsigare. Hakiri uvuga gutyo nta gishoboka. Hari ikintu kinini kiba kikibuze ntihaba haragera. Mugabo kandi kugira nico gihe cyo kugera kisekireho kizoba hari uko abumva uyu munsi ko ari giteza gukorwa bazoba bagikoze. Umwe wese tureke kwita ku mwikomo. Abarundi iyo numvirije ubu abantu benshi bariko baravuga bamara umwanya munini wo kwita ku mwikomo. Bamara umwanya munini wo kurondera utakoze ikintu wagikoze wakoze nabi. Ntitutu umwanya muri ivyo. Umwe wese naraba ati jewe nawe nimba hari icyo dushobora gukora tugikore kugira twende dushika kuri ida myerekano yo mu 2015. Nimwibuke ko CNDD-FDD itari itangwe gukora mabi mu 2015. Kuva bashika ni Marius yabivuze ati kuva baza ntibigeze bahagarika kwica abantu. Ntibigeze bahagarika gukora ayo mabi. Muri radio igicaniro bamaze iminsi ariko baratanga baributsa amadosha atari make yaranze ubwo butegetsi. Inshuro nyinshi ndibuka amashira hamwe yigenga twaratumye ko imyerekano nko muri kampanye ijanye no kongera ubutungane kuri Ernest Manirumva. Muri iyo myaka y'imbere aho twaronse abantu benshi batwitavye nibaza ko bari nk'ijana na 50 kandi iyo myerekano ntiyarengeje iminota 30. Ariko bumviriza abarundi bariko baravuga mu radio bariko baravuga muri RPA
bariko baravuga mu isanganiro hose warumva umubabaro bafise ukwikurako ubwo butegetsi. B'abanyapolitike dufise muri ico kidingo nyene ntibari bahuza. Uyu munsi warumva bahuriye mu kintu bukeye ugasanga basamburanye, uyu munsi ugasanga hariho Frodebu, bukeye babayeho Frodebu nyakuri barasambutsa aba Frodebu, abaporona babayemo imanyu nka bitatu, hose usanga n'induru zimeze gutyo. Bagakora ADC ikibiri, ubundi mwanya ADC ikibiri ukabona umengira irabananiye kubandanya. Niho rero tugeze aho dukora ijya myerekano yo mu 2015, twiyumviye tuti ubu ko tuzobishobora gute ko dufite abanyapolitike batigera baronka umwanya wo guhuriza ku kintu kimwe nyene iyo bagiye guharanira ikintu tubikora gute. Ariko buhoro buhoro icyambere twasanze kwari uko dukora ikintu atari umwe aboneka kwaje gusumba abandi. Nico cyambere twabonye abanyapolitike bacu ntibakeneye ko bakora ikintu haboneka umwe umengo yabasumbye bose. Haba hakenewe ikintu bibonamwo bose bakumva ari igikorwa cya bose. Icyo cyari cyambere. Icya kabiri nuko naho abanyapolitike tuba tubakeneye bose mu mwanya wabyo ari ukumenya kubona neza umugambwe by'ukuri ufise abantu muri uwo mwanya. Yasinza guca urwo rubanza kuko byama bigoye abanyapolitike uvuze ngo hari umugambwe ukomeye kurusha uwundi ubushaka kwiteranya kuri bo. Ariko icyo kigwa nayo kudavuga ni mu nyuma rero tumaze kubona neza nk'imigambwe ugira uti iyi itabonetse manifestation ntiyoshoboka, twarabegereye ukumva ko bariko barabakengera mu gikorwa cyabo, cyo baravuga ko bagishimikako. Igihe rero kigeze icyadutangaje hageze iyo myerekano bose uwo munsi abanyapolitike barahuje, bwabaye bwa mbere tubona bahuje neza ku kintu bagira baje gukora, cyane cyane kubera ko atanumwe yumva ko baje kumuhonyorako. Rero no mu bindi bikurikira ntidukwiye guta umwanya munini wo kwiyumvira ngo uyu munsi turafise naka cyane ntidufise naka. Ibyo nta bantu bakwiye kubita ku mwanya ngo manza bishimikako. Abantu bose bumva ko bafise ico bashaka gukora nibaje hamwe, nibagombe babe babiri bazoba bakwiye, niyo baba batatu tuzoba twungutse, niyo baba bane tuzoba twungutse. Ariko abantu bahebe guta umwanya bama mu bintu bavuga ngo kubera iki naka nawe ataje, kubera iki naka nawe tutamubona. Uko abarundi bakoze ejo nibyakunda ujya wundi wabona umenga kwega amaguru azoba arimwo kandi azoza agira akamaro. Ntidukwiye kandi no guta umwanya ngo amashyuheda bisubiremwo wo gutukana. Ntaco bimaze kubona umuntu wo muri opposition atukundi wo muri opposition, nta nyungu nimwe tubikuramo. Ntaco bimaze gutuma tuvuga ngo hariho ngo barondera inyungu zabo. Mbega abanyapolitike bataronga inyungu ni bande? Abanyapolitike niko bakoze, niyo ADN yabo. Umunyapolitike wese iyo ashinze umugambwe ni kugira afata ubutegetsi, kandi we nyene ntashinga umugambwe kugira naka wundi bari bafata ubutegetsi. Ashinga umugambwe kugira we nyene afata ubutegetsi. Haba iwacu, haba muri Amerika, haba muri Canada, haba he, umunyapolitike wese ashinga umugambwe kugira afata ubutegetsi we nyene. Rero ntimutangazwe n'inyungu barondera, ivyo birasanzwe. Igihambaye nuko dushobora kwerekana neza aho dushaka kuja, ababishaka bakabanza bakabikorana, abandi bazofata umwanya bitegerezwa gusaba kugira bahagere. Kumwe twatangura ari 150 aje myerekano tukabona igihugu cyose gihaguruka, n'ibindi abafite ico bakora nibagikore bitunganye, abandi bazokurikira. Nukuri dufute kwamaturi ngo ntibaje, ngo barahemuka, ngo barataha. Harabataha bazotugira akamaro batashe, ninde menye uzogira akamaro ejo. Muri 2015 igihe nka Gwasa agiye kwinjira muri amashinga amateka, twese twavuga tuti arahimutse kuko avanye n'abandi. Ariko iyo apfunga atinda rero reka tureke guta umwanya twimvira ngo naka yakoze iki jena gukora iki. Bishobora ni mu bikore. Kuri uyu agira ati mbega abipfuza kwifatanya n'abandi mu rugamba no baha iyihe mpanuro? Aha sinzi neza ico kenshi abarundi ariko bavuga urugamba sinshaka kamenya, ntaba yahije gutomora ngo menye neza icagombye kumbwira. Sinzi ko ambaji ati mbega abashaka kwifatanya n'abafishe umuheto, sinzi ko nkaho arico agombye kuvuga. Nuko ambaji ati muri rusangi urugamba rwose kujya twavuze tuti nibikorwa byose bigenda biruna
simenye neza ico agombye kumbaza, ariko nibaza ko umuntu wese afise iyo ntumbero yo gukiza Uburundi. Sinibaza ko hari n'iyindi mpanuro novuga ngo idasanzwe akeneye. Nibaza ko uwo mutima umaze kuzamwo wo gushaka gukiza igihugu, biragoye kuronka n'ikindi kinagusubiza inyuma, ahubwo yoja imbere. Umwe wese no muhanura kubandanya nkuko natangwe ndabivuga mu cyashoboye akakora igishoboka. Muri ko murambaza mwibuke ko uruhande rw'amashirahamwe ndimwo sinza gusohoka mu ruhara rw'amashirahamwe ndimwo, mpambe mwitega ko mpabangira imvugo itandukanye n'imvugo y'amashirahamwe haranira hagati y'akazi na muntu. Mbaho aho nguma aho nyene sanzwe ndiko ndakorera kugera vuze nti kimwe cyose gisico kimaze umwe wese mu cyashoboye, umwe wese agire icyakoze. Aho novuga ko no garukira ngaho. Hari akantu gatoyi ngomba kongera ko muri kahise nigeze kuraba nka Gervais Rushikira ariko arandika urugamba rw'abasende DFPD ingene rwagenze igihe President Ndadaye apfuye. Bwa mbere hatanguye imigambwe yose igwiriyemwo abahutu yose bagira bati tuje hamwe dukore ikintu cyo kwiyamiriza abari bagandavuye mukuru w'igihugu bakwibwa ubutegetsi. Bakora CNDD ijya yari irongowe na Nyangoma, yari mu imigambwe myinshi cyane gose. Ariko iyo usomye ivyo bintu ko byahavuye bigenda, nuko iyo migambwe atana kimwe yashoboye kumara, benshi bagumye mu ihiganwa hagati y'imigambwe nyene. Muri ubwo rwandiko mparashima abantu benshi ko bonasoma, avuga yuko ivyo bahavuye bashobora byavuye ku munsi engagement yabaye personnel. Nukuvuga aho tuguma dukunda gushira amaso ku rugamba rw'imigwi, aho kuvuga ngo Fokode yafatanye n'Igiteka bakoranye n'uwundi muharu mezuku, ntabwo ari byo bihambaye. Kuko ico nabonye iyi mihari ifatanye hafatana bajya bakuru bayo bakaca bongera bakaguma mu bintu byabo bagenda barapfa kurusha ko abanywanyi nabo babagiyemo. Yagize ati umunsi batanguye guhindura ibintu yabaye engagement y'umuntu umwe. Haje Rajabu, haza Adolphe, haraza Bunyoni, haraza Nkuru Nziza, haraza abandi bahera aho ubujamwo wese arahira ati jewe ndagiyemo bwabo kurusha iyo bikiriye n'ivyo bintu abantu bashimika ko by'imigwi. Uyu munsi imigwi irahambaye mu kuvuga ijambo amakunga ashobora kumva. Tapu yavuze cya alternative bwabo ibintu byinshi biza gucira bandanye mpeza aho nahereye kubana yaduta umwanya tuvuga ngo abakuru ngo baserukira abandi umugani batakote bituze nuko bana babaserukira. Tureke guta umwanya ku by'abaserukira abandi, umwe wese avuga ati jewe Pacifique nafashe engagement mezuku byo kugira ngo igihugu gikire, jewe Taku nafashe engagement nganuku kugira igihugu gikire. Ibyo tumaze kubikora tukabishyira hamwe, ejo haravuka ikintu kiboneka. Ariko nitwaguma muri ibyo by'imihari by'imigwi ari byo biguma bituboshe, tuzotakaza umwanya muremure cyane. Haba iwacu haba hanze muzobona ko ari henshi byagiye bica muri iyo engagement y'umuntu umwe.